Yesu Kristo ni ivyizigiro vy'abera. Yesu Kristo ni ubuhungiro bw'abera, ubuhungiro butanyeganyezwa, ubuhungiro butanga amahoro isi itazi, ubuhungiro butanga amahoro abantu badashobora gutanga, ubuhungiro butanga amahoro isi idashobora gutanga, amahoro mu bihe vyose, ibihe vyose. N'ubuhungiro butanga amahoro umwana w'umuntu adashobora gutanga, abo mwavukanye badashobora gutanga. N'ubuhungiro bwuzuza amahoro mu mutima. Yesu Kristo n'ubuhungiro bweza ivyaha. Yesu Kristo n'ubuhungiro tanga ivyizigiro vy'ubuzima. Yesu Kristo n'ubuhungiro ni amahoro kandi ni ivyizigiro. Yesu agufashe kandi akugirire neza cane. Birashoboka ko hari byinshi wagize ubuhungiro kubw'impamvu nyinshi zitandukanye, kubw'ibibazo byinshi bitandukanye, kubw'ivyo wagiye uracamo mu buzima, kubw'ivyo wafashe nk'aho ari byo vyoguha amahoro ariko bitigeze biyaguha, kubw'ivyo wafashe nk'aho ari byo vyizigiro vyawe ariko bitigeze bikubera ivyizigiro bizima nk'uko wari witeze, nk'uko wari uvyiteguye. Urashobora kugira umwana w'umuntu ubuhungiro, urashobora kugira ikintu ubuhungiro, urashobora kugira ikintu ivyizigiro, ariko umwana w'umuntu arashobora kugera igihe ananirwa kandi akaruha. Ariko uyu munsi ndagomba nongere ndakwinginge cane ukura amaso ku vyo wagize ubuhungiro na source y'amahoro ku buzima bwawe, ushira amaso kuri Kristo Yesu. Uwo mu bihe bigoye, mu bihe vy'ubugwayi, muzobana nawe azokubera ubuhungiro. Uwo mu gihe c'urupfu muzobana nawe azokubera ubuhungiro. Mu gihe c'urupfu azobana nawe, azoguhamya, aguhamya imbere y'intebe y'Imana, avuge ngo uyu anya ari mubona apfiriye nameneye amaraso, nakubitiwe ku musaraba i Gologota, aguhamye. Yeti ivyo wagize ubuhungiro vyose, abo wakunze, abo wizeye, abo wizigiye, bazogusiga ku rupfu bavuge ngo twagukunda cane ariko uragiye. Araboshe kariya. Imana yo mwijuru igufashe kuyigira ubuhungiro. Ukura amaso ku vyo wagize ubuhungiro bitari vyo kwizigirwa. Ukura amaso ku vyo wagize ivyo kwizerwa bitari vyo kwizerwa. Ukura amaso ku vyo washize ku mutima bitari vyo gushira ku mutima. Ibindi vyose vyo mw'isi urashobora kubishyira ku mutima igihe runaka ukumva bikunezereye, ariko inyuma y'akanya gatoya ugatuntura umutima, ukarira amarira menshi, ugasafaringa, ukabura yuja niyuva kubera yuko wagize ivyo kwizerwa bitari vyo kwizerwa. I pray for you. Ndagomba ugira isengesho ryo kubwira Yesu, ni Yesu mbera ubuhungiro, ubuhungiro bw'umutima wanje, ubuhungiro bw'agakiza kanje, ubuhungiro bw'umuryango wanje. Iyo wahagurukiwe, iyo wabuze amahoro, iyo wateshejwe ivyizigiro, iyo wateshejwe umwidegemvyo, iyo wabuze yuja niyuva, tell God that God be my healed. God, be my hiding place, be my hiding place. Bera ikibanza c'ubwihisho. Imana igufashe kandi gutabare cane, kandi kubera ivyizigiro. Abagenzi urashobora kubagira ubwihisho bakakunezereza mu kanya gatoya, ariko uwundi mwanya bakagukomeretsa, ariko uwundi mwanya ukagira deception kubera bo. Imana igufashe kugira ivyizigiro Yesu Kristo, kuko azokugwanirira, kuko azogufasha. Urashobora kugira ivyizigiro n'ubuhungiro bifatika kandi biboneka, ariko Yesu Kristo Munyanazareti niwe wenyene azokubera ivyizigiro bitarahera, ivyizigiro bitagira iherezo,
ibindi byose bizogira iherezo. Abandi bose boguheba, abandi bose boja kure yawe, ibindi byose byo by'akanya gatoya, ariko Yesu azokubera ivyizigiro. Zaburi 119 ku murongo wa 14 haravuga ngo niwe bwihisho bwanje n'inkinzo yanje, nizigira ijambo ryawe. Imana igufashe kwizigira ijambo ry'uhoraho, Imana igufashe kugira ubuhungiro ijambo ry'uhoraho, Imana igufashe kugira ibyizigiro uhoraho, Imana igufashe kugira ubuhungiro uhoraho, Imana igufashe kugira ibyizigiro uhoraho. Imana yonyene nizobana nawe, nizoremesha umutima wawe, nizoshobora gukoresha bya bindi byose ubona umenga ntibikunda, bya bindi byose ubona umenga ntibifadika. God will be able to use them. Imana izobikoresha. Koreshe byose ibikoreko kugira ngo byose bihindukirire hamwe kukuzanira ibyiza. Imana izokoresha bya bindi byose byari bisa nk'ibigomba kukugirira nabi, Imana ibikoreshe mu kukuzanira ineza. Imana izocecekesha amajwi y'ibizoba biguhagurukiye. Yesu azocecekesha imiyaga n'imipfunda, imiyaga n'ibihome bizoba byahagurukiye ubuzima bwawe. Gira ubuhungiro Yesu, kura amaso ku byo washyize ku buhungiro. Ibindi byose ntibizokujana mu vyaha, inzoga n'ibindi ntibizokujana mu kubura amahoro, ubusambanyi bizokujana kubura amahoro, ibyaha bizokujana mu kubura amahoro. Uzobikora unezererwe gatoya ariko bikujane mu kubura amahoro, kuko nta mahoro ku munyabyaha. There is no peace on the sinner. Nta mahoro ku munyabyaha. Urashobora kubikora ukabikora ukibaza ko biguhesha amahoro, ariko bikaba iby'akanya gatoya. But the Lord Jesus is our peace. The Lord Jesus is the peace of our life. Uhoraho niwe amahoro, uhoraho niwe atanga amahoro kandi asagutse, uhoraho niwe atanga ibyizigiro bidahera, uhoraho niwe akomeza ibidakomeye. Father, in the name of Jesus, ndasengeye umwene data mubera ubwihisho n'ubuhungiro. Uyu yakugize ubuhungiro, nawe muvuganire, umugwanirire. Ahadashoboye kwigwanira umugwanirire, ahadashoboye kwivugira umuvugire, ahadashoboye kwigerera uhamugerere, ahadashoboye kwishikira uhamushikire, ibyo adashoboye kwikorera bimukorere. Mana mucira inzira, mwami mwagura imiryango, mwami Imana ushireho umugisha imbere ubuzima bwiwe, ushireho amahoro imbere ubugingo bwiwe. Open the gates of the blessings, open the gates of heavens upon him for one more time. Ugura imiryango y'ijuru bugira kandi ku buzima bwiwe, kugira ngo umugenderere imiryango y'umunezero, imiryango y'amahoro, imiryango y'umugisha, imiryango yo gutsinda ibyamuhagurukiye n'ibimurondera. In the name of Jesus, Mana urushirize kumubera ibyizigiro muri byose. Ndashima izina ryawe kuri Imana ibirema kandi ikabikomeza. Amen. Yesu Kristo aguha umugisha. Nitezuwera Justin n'umwe ariko murabana. God bless you. Yesu abahezagire cyane.